Ndabahaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki na cyane ariho twibanda mu makuru yacu. Turaza no kunyarukira mu makuru ariko aravugwa ijya nino mu banyagihugu, turabire hamwe ibiri kubiravugwa mu mihingo itandukanye ngaha mu Burundi, aho hariko harumvikana ubwicanyi buri kubarakorerwa abanyagihugu batandukanye. Vyose turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido. Turaza kubanza turabire hamwe amakuru yihuta cyane kuri kubiravugwa ngaha mu Burundi na cyane mu gisata ca politiki, aho umutekano wasubiye guhagarara. Prime Niyongabo ndetse nabo bafadikanyije boba bashaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye nawe afise uburyo cyangwa se afise umugambi wo gushaka kwikiza abo bose bakomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi nkuko ingingo yayitanguje. Prime Niyongabo ahagarariye igisirikare cy'u Burundi ndetse unarebye n'ibijanye n'umutekano, gusa bigaragara ko yoba afitaniye umugambi n'abashaka guhungabanya umutekano mu Burundi, na cyane afadikanyije n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Ni mu gihe kandi Reverien Ndikuriyo nawe yamaze kugabisha avuga ko ashaka kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi Prime Niyongabo nawe anyoteye ico kibanza avuga ko yipfuza kurongora u Burundi. Kuri rero ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yipfuza kuzokwitoza, biragaragara ko catanguye gutanga cyangwa se catanguye guteza uruhagarara ngaha mu banyagihugu b'u Burundi. Ni mu gihe abanyagihugu bo bafise ubwoba ntangere bavuga ko niharamuka habaye kwiyamiriza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo amaraso vyanka bikunda azomeneka. Mu gihe kandi abanyagihugu bavuga ko batarahera n'ubundi bakifise ubwoba ku vyabaye ubwo wari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitozaga mu kiringo ca gatatu. Abanyagihugu biyamirije bavuga ko mu gihe biyamirizaga ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ivyabashikiye barabibonye, ngo bahuye n'agahinda ndetse n'agashavu gakomeye. Kuri ubu rero Prime Niyongabo nawe yamaze kugabisha avuga ko yifuza kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko siwe wenyene kuko n'izindi ndongozi zikomakomeye ziriko zirahurumbira ico kibanza. Ni mu gihe kandi abasize bagize uruhara n'ubundi muri coup d'etat yakoze mu mwaka wa 2015 n'ubundi bamaze guhaguruka ndetse bahagaze magabo wipfuza gutahuka mu gihugu cabo c'amavuko. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we yavuze ko mu gihe bazotahuka ngo bazoca batabwa mu mvuto kuko ngo ari abasi b'igihugu. Kuri ubu rero mw'iri joro amakuru atomowe cyane yihuta nuko Evariste Ndayishimiye yoba ari mu yabiri yamaze kugambanirwa, ndetse biri kuvuga ko yoba yatewe ku kirimba aciwe, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mw'iri joro abitomora kandi abishikiriza, ndetse binaboneka ko hoba hari umugambi wo gushaka kumutembagaza nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abitomora. Naho tunyarukiye Gitega, umukenyezi akiri muto yishe umugabo wiwe amuhora kumuca inyuma. Kuwa 9 Mukakaro y'umwaka icago cateye ubwoba ku bantu ku mutumba wa Rurengera, zone Rwisabe muri komine Bugendana hagati mu gihugu cy'u Burundi. Beatrice Ndayikengurukiye, umukenyezi w'imyaka 33 afise abana 5 harimwo amahasa, yarishikanye ku gipolisi c'Imutaho ku munsi wa mbere igenekerezo rya 7 Mukakaro y'umwaka, inyuma yo kwiyemerera ko ngo yoba yishe umugabo wiwe Fabien Basabose w'imyaka 45. Ubwo amakuru ava aho byabereye ubwo bwicanyi bwabaye mw'ijoro ryo kuri uwo w'Imana igenekerezo rya 6 Mukakaro w'umwaka. Umukenyezi yasanze umugabo wiwe mu nzu, aca amukubita amahiri menshi akoresheje umuhini, ubwo aza kurangira amugandaguye. Ayo makuru aremezwa kandi na Salvatore Hatungimana, akaba yemeza ko intandaro ari ukutumvikana kwaturutse ngo kuvyo umugore yagiriza umugabo wiwe byo kumuca inyuma. Nyakwigendera yari afise abagore benshi bagendana, Beatrice byarase ko yihangana.
Inyuma yo kwishikana ku gipolisi uwo mukenyezi yaciye yaraye mu gasho k'igipolisi Mutaho kuri ubu wa kabiri yaciye arungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega umugwa mukuru wa politiki y'u Burundi. Abanyagihugu birurengera bakibabaye bakaba basaba ko hoba urubanza rw'ikibirirako kugira ngo ubutungane ngo buhane koko uwagirizwa ico caha. Mu ntwaro bemeza ko ayo makuru nyene bakaba rero bariko barababazwa n'iyo ngeso yo kwihanira. Mu ntwaro kandi bibutsa ko amatati yose ategerezwa gutorera umuti biciye mu nzira nziza. Dusaba abanyagihugu kwama bitura ubutungane aho kwihanira, niko abajejwe intwaro muri iyo zone bashikirije. Abajejwe intwaro kandi basaba abanyagihugu kwama bizigiye ubutungane ariko kwihanira ngo kuko vyo ngo bitora umuti atari byo bitora umuti na rimwe, ivyo ngo bizanagabanya ahubwo ngo bibandanya bizimanganya ubuzima bw'abanyagihugu. Igipolisi catanguye amatohoza mu ntumbero yo kwerekana umuco kuri iryo bara ryabaye. Naho Fabien Basabose yahambwe kuri ubu wa mbere, abantu bari mu kababaro kenshi cane bivanye n'urupfu rw'uwo muhisi. Naho Cankuzo naho bari mu gahinda aho umukenyezi yatowe yishwe nabi mu mirima y'imiceri, umugabo wiwe arakwekwa ko ubwo bugizi bwa nabi. Kuwa 9 Mukakaro uyu mwaka umukenyezi afise imyaka yababa 55 yaratowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu mirima y'imiceri iri mu mwonga wo ku mutumba wa Nyabisindu komine Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Ikiziga ciwe cariko ibimenyetso biboneka ko yahohotewe cane. Amatohoza ya mbere yerekana ko yoba yishwe n'uwo bubakanye. Uwo mugabo wiwe ubu ariko arabazwa n'igipolisi. Ubwo babibonye uwo muhisi ngo yoba yarasambanijwe mu nyuma aratemagurwa ibihimba imbere yo gutabwa mu mirima y'umuceri. Amaraso menshi ngo yarasanzwe hampande y'ibiziga y'ico kiziga, bigatuma bibaza ko yoba yarakubaguwe birengeje. Umugabo wiwe arakurikiranwa n'igipolisi. Umukuru w'umutumba Nyabisindu aremeza ko amatohoza ya mbere avuga ko uwikekwa we wa mbere ari Ezekiel, umugabo w'uwo muhisi wariko arabazwa n'igipolisi. Kubwo abanyagihugu benshi n'abibegereye abo bari bubakanye nyene, uwo muryango ngo wari umaze amezi menshi utabanye neza. Bamwe bibaza ngo mbere ko umugabo w'uwo umugore ari we yoba yaratumye kwica uwo bubakanye, nubwo atacemezo na kimwe kirashirwa ahabona. Kuri iyi saha nta muntu numwe yikwekwa arahagarikwa, ariko igitsure c'abanyagihugu kibandanya ciyongera. Abanyagihugu basaba ubutungane mu gihe bahungabanye cane. Abanyagihugu b'Inyabisindu basaba ko hoba amatohoza akomeye kandi arimwo umuco. Ubwo bwicanyi ntibushobora kwijana budahanwe. Dusaba ko ababikoze boronderwa bakishura ivyo bakoze imbere y'ubutungane, niko bivugwa n'umwe mu muryango w'umuhisi ari muri gahinda keshi. Amashirahamwe menshi aharanira agateka kazina muntu nayo nyene asaba ko hoba umuco vyihuta kuri urwo rubanza, akibutsa kandi ko amabi afatiye ku gitsina ari icago gikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyicwa ry'abakenyezi mu gihugu kirimwo uruhagarara. Mu gihe amabi akorerwa abakenyezi abandanya yiyongera, uwo bwicanyi buje kwerekana kandi ko abakenyezi benshi bageramiwe cane cane abo mu bice vyo mu misozi basa n'abahebwe. Ubwo bubisha kandi burerekana amabi afiswe akorerwa abakenyezi bamwe rimwe na rimwe ntibanavuganirwe cyangwa se ntihagire uwo bavuganira. Ariko ubutungane ubu burarindiriwe n'icizere, ariko kandi ngo nukuba maso
nk'uko bitomorwa na bamwe mu nzego zijejwe umutekano. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru rwego tubashikiriza mw'iri joro. Ayiri joro tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru agezweho mu gatondo. Mwibuke gufyonda suivre, partage ndetse no kuri iyo nzogera kugira ngo muze murababambire kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibabegezo kandi biba avyakureho matohoza. Reka rero shimire mwese mwadukurikiraga muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, badukurikiraga bari mu bihugu bibanyi mu makunguye kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka nkengurukire kandi abadukurikira bari mu bihugu vya Buraya mwese bashimire kuba mwari kumwe natwe mu rwego tubashikiriza yo mw'iri joro. Iri hariteka n'umunezero ntangire rero byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Tubasozere ngaha turasubira mu gatondo.